twe nk'aba diaspora turababara cyane tubonye ingene ibintu biteye imbere. Turabana ingene ahantu hose tuba abantu usanga ibintu bitumbereye, usanga abantu barafite ubuzima. Ibi iye turiko turavuga ikina ry'igitoro muri Kenya byarabayeho, mu Rwanda byarabayeho, muri Ghana byarabayeho, n'ibindi bihugu byarabibayeho. Mugabo hari ingingo zafashwe ruhasha zatumye igitoro kica kiboneka burundu. Leta ihindura ingendo ucuraba ikica gikuba. Ubu nyene ibisuma tubifata. Twabwiye ati leta ngo uyu muntu yadusubije inyuma yindi myaka 10 dufashe shira mu butungane. Ibi ivyari bigenewe intara yose byagiye mu mufuko w'umuntu cyangwa kagwi k'abantu. Iki kibazo cy'amadevize tubura aba diaspora afise uruhara kugira ngo bashobore gutora umuti kino kibazo, haba mu bumenyi haba no kuyazana. Ndabumva neza. Diaspora hasigaye umwanya muto kugira ngo ishobore guterera kugira ngo umuti w'igitoro uboneke. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndabwiye ko kuri micro uri kubona Juste Gal nyuma camera mwita umusaza twabakuye aho muri twaje kugira ngo tubaye bishasha. Ndakubwira ko vyamaze komera. Ndi kumwe na Samuel Ndayiragije usanzwe uwizewe kugira ngo ashobore guserukira aba diaspora ndundi, diaspora idasinzira, diaspora iri ku kivi. Mu gihe dusanzwe tuzi yuko ibindi bihugu vyinshi vyatejwe imbere n'ama diaspora, abarundi mu kiringo bamaze bagiye hamwe kugira ngo bakire diaspora idasinzira biha amanota ngahe mu vyo ariko bararangura n'ibiye bishimira. Vuba dufise vyinshi batwemerera, vyongeye hariho nihiganwa amahiganwa agiye kuza, tuza kwamenyera vyinshi rero kumana natwe. Ce nababwiye nitwa Juste Gal, ndi kumwe n'ubusanzwe arongoye diaspora idasinzira. Ndabaramusa nyakubahwa Samuel Ndayiragije. Mahoro cyane Gael. Nizera ko mumeze neza. Ndameze neza cyane. Hari umuntu yambwiye ngo nimba fresher ari umuti, Ndayiragije ni pharmacy. Shora mu comedy kabisa. Muri rya higama turiko turategura uzoze. Ndavye wonzoze. Mu nkingi zimura kazoza uze wo twenza abantu. Ntakuntu mwaca mu avance. Uzoze kineze kandi no kusiga uwo uratahura neza diaspora idasinzira icarico. Kwege twatangura kuganira ubwa mbere warijijanye imitima ukamenga diaspora ni ikintu utazi utumva mugo buracumva neza cyane raho ni sawa. Ego mureka gukora ingendo zitandukanye. Uno mwaka umaze amezi ashika hafi indwi bisikwa bwije cyambere cy'umwaka tukirangije. Nike kintu mwishimira diaspora idasinzira yaranguye mu yamezi 6 murakoze. Muri rusange dufise indwi yaduhariwe izotangura itariki 29 kugera ku itariki 31 niho tuzotanga raporo rero detaye y'ivyo twashitseko ivyatworoheye cyangwa ivyatugumiye. Mugabo aho tugeze no munsi turashima, dushima ubwa mbere kubera iki? Kubera ko abantu bose baratanguye kumenya diaspora idasinzira yunze ubumwe ibikorwa, kandi diaspora ndongoye no munsi ni diaspora itarangwa n'amacakubiri ayariyo yose, yaba ya politiki, yaba ayamoko, yaba yo turere n'utundi tube gito twose. Ivyo twarabikuye mu nzira. Iciza rero nuko abantu batahuye neza yuko diaspora y'uno munsi ariyo izogerageza gutorera umuti bibazo bimwe bimwe bihanze igihugu, na cyane cyane cy'ubutunzi, tutibagiye n'ibindi bibazo byo kuzamura ibisata bigizurira mu gihugu nk'uko mu bindi bihugu bagiye barabikora, tutibagiye rero mu guhindura ingendo n'inyifato. Acha nakubwira nti yambona kazoza y'igihugu 2040 2060 diaspora dufise uruhara runini cyane. Dusabwa gukora gose kugira ngo zijya nkingi zigize imona kazoza na zijya ngingo zose diaspora yerekane ko ihari. Ico twishimira rero nuko ibihugu birenga 13 twarashoboye kubitunganya neza, baritorera indongozi, abantu barongorwa n'uwo bitoreye. Ahari indyane mu bihugu birenga 5 twarashoboye gusubiza abantu hamwe, baragira uburongozi bahuriyeko maze baja ku kivi barakora. Ikindi rero gikomeye cyane nuko twarashoboye kuzamura ubutunzi. Twashikiriye ikigega ca diaspora kiri ku rugero ruto cyane, ariko aho tugejeje ikigega ca diaspora ntashimishije. Uno munsi uje ku biro vya diaspora ntubura amazi, uje ku biro vya diaspora ushonje turakugaburira. Urabona yuko turiko turatera imbere cyane gose. Aho rero ikindi gikomeye cyane twariyubatse cyane, kuko urabona uburongozi kugira ngo bukomere cyangwa bushikana abantu ahantu nuko wabukomeye kandi bwifise kandi bwiyubashe. Ivyo rero twarabishize ko abarongozi dufise no munsi ba diaspora
nta numwe ajebaje, nta numwe ahobaho, nta numwe agenda umenga ntazi yari karaje, bose bari ku kivi. Kanatsinda rero dufise mu mwiherero w'indongo tuzotangura ku itarike 25 kugera ku itarike 27 tuzomara umwanya turi mu mwiherero nk'abarongozi tuvugana tuti mbega nibihe biduhanze mu mahanga, mbega nibihe bihanze uburundi, mbega nibihe biduhanga turi mu Burundi, mbega twokora iki kugira ngo ya vision vers 40-60 twishike, mbega umukuru w'igihugu dufise ni hehe aguma asaba yuko twoshira ingufu kurusha handi, mbega twomufasha gute. Uwo mwiherero uzova mu kintu gikomeye cyane muzovyumva. Nibaza yuko tuzoba dufise ijambo rikomeye tuzofundika mu mwiherero w'imisi 3. Ikindi gikomeye rino higanwa inkingi zimbona kazoza turaza kurishikira mbere yuko dushikira inkingi zimbona kazoza. Muratubwiye ariko turabibutsa ko tuyi muri Rise and Shine House ko kuri ahandi. Yes. Tugaruke gato mwatubwiye yuko mu bibazo bihanze abarundi vy'ubutunzi diaspora ifise uruhara rudasanzwe. Uruhara bufise n'ugwaye. Donc diaspora ndundi ni kimwe mu kigwanisho leta y'u Burundi ikeneye. Kanatsinda turashima neza yuko umukuru w'igihugu dufise abitahura. Aravuga ati aba bana b'u Burundi bari hanze bari koragerageza kuzana ubumenyi n'imitahe yabo mu gihugu uzobakora ko uzombwira. Yarabivuze turatwenga twese turaryoherwa. Yavuze akajambo keza katumye abarundi baba hanze bagira icizere. Nico gituma rero iyi ndwi yaduhariwe twiteze ko abarundi bazoza ari benshi cyane kuko se barundi yaravuze ijambo ryiza yatumye abarundi baba hanze bagira icizere. Rero kwisi yose haba mu karere ahantu uvuga muri East Africa, muri Africa no mu bihugu bikomeye nka Israel na India n'ahandi abagiye barateza imbere ibihugu byabo n'aba diaspora. Nta gihugu na kimwe kwisi kidaha agaciro umwene igihugu akorera hanze y'igihugu ciwe. Ahantu uvuga nka n'ishamba mpuzamakungu IOM. Urabona yuko hariho ikintu gikora kwisi baguma bavuga bati abimukira bashobora n'amategeko yo kubakingira. No kuvuga iyo igihugu gikomeje cyane diaspora kikayorohereza kikanayifasha ico gihugu cakizamura ubutunzi mu mwanya muto. Aho rero nko mu Burundi ndashima kuko duhuye wewe naheruka Igitega tumaze iminsi 3 mu mwihere mu gikorwa cyo guhinyanyura no kuraba ivyo hinyanyurwa mu itegeko rigenga diaspora ndundi mu Burundi, ico kwise politique nationale de la diaspora burundaise. Hariho byinshi ku vy'ukuri twabonye twagane nabo twari kumwe kandi bose babonye bati ibi birakwiye guhinduka. Umbere tukizigira yuko ivyo twashitseko muri kazoza niyo vyamara kuja imbere y'inama ijejwe kuvyemeza gafata ingingo bazobikorera akazi. Rero ngiriye ko turizeye neza yuko buno Burundi bufise abana babwo bari hanze y'igihugu kandi bifise kandi bafise ubumenyi kandi bafise uburyo bize mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Turifuza yuko bagaruka bagaterera. Naho rero iryo tegeko rizogenga aba diaspora twasavye yuko hobamwo ibintu byorohereza cyane abo bantu kugira ngo bagaruke guteza imbere igihugu cyabo. Aho rero mu byo wavuze amadevize, iki kibazo cy'amadevize tubura aba diaspora bafise uruhara kugira ngo bashobore gutora umuti kino kibazo, haba mu bumenyi haba no kuyazana. No kuvuga icyo bita contribution technique canke bagatanga ubwo bumenyi bafise ariko kandi bakazana nayo basanzwe bafise kuko urumva barayafise. Kandi ndizigiye neza yuko hagiye gukorana inguvu z'abo barundi baba hanze na leta tugakorera hamwe abarundi baba hanze klima imeze neza kuza no guterera nivyo bacura gukora. Kanatsinda ubu turashima yuko ijyandwe hari abantu baba mu mahanga buri mwaka abarundi baraza. Ubu rero twiteze ko bazoza kugira bazoganire kuva itariki 29 itariki 31 turi kumwe n'umukuru w'igihugu maze ibibazo byose nko nabivuze tubona utu tubazo duto cyane binini diaspora ntitwokwigira sindabibazwa kuko haba mu karere haba ku isi yose niko bigenda mu gihe diaspora yiyubashe ikomeye ifise abayigize biyubashe bijunja n'ijambo ku vy'ukuri ntibategezwa kwigira basinda bibazo mu bibazo by'igihugu. Naha rero twe tuvuga tuti ubu n'umwanya rero wo guterera tugashigikira se barundi. Mwarumvise igihe twagira ikiganiro tuvuga tuti imyaka 5 iraheze hariho leta shasha turaba iyo leta mvyeyi icyo yamaze yamari abarundi turaba naho vyagoraniye.
ico gihe gira warumvise yuko hariho byinshi dukenguruka ariko bakavuga bati hariho n'ibindi rero tubona bitaragenda neza mugabo umukuru w'igihugu akavuga ati leta ni jewe leta ni wewe leta nta wundi uraba ni wewe nyene uri gukora iki kugira ngo uterere mu iterambere ry'igihugu naho rero tuvuga tuti ntidushobora kwigira abasinda bibazwa kw'ico kibazo cy'ubutunzi bari kuravuga kanatsinda twarabitanguye mugabo ingorane twari dufise aho hambere nuko diaspora itari yifise kandi itari bwamare gushinga imizi ubu rero turi mu rugamba rw'uko ikomera cyane ikaba ku vy'ukuri diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi kirakora ivyo navyo turamaze kubishikako ko rero tumaze kunga ubumwe ko rero tudasinziriye dukanura ko rero turiko turakora tuca tugaruka mu gihugu tugakorerayo tuguma dukorera hanze gusa tuca tuza tugakorera mu gihugu cy'u Burundi hari ibihugu nka Senegal usanga diaspora ishobora kubirungika hafi igice cy'amafaranga leta ikoresha turavye aba diaspora muri ko muraterera agacumu k'ubumwe mu bijanye n'inyubako turabona abarungika amahera kugira ngo bashobore kubaka amazu biratuma abantu bashobora kuhaboneka main-d'œuvre bagakora ariko vyongeye dusubire tugaruke abarundi barahanzwe n'ikena ry'igitoro mwebwe nka diaspora muba mumaze kuvyigira hamwe n'abadiaspora bagenzi banyu mwashitse kuki nike cyizere uburundi n'abarundi bwo bizerako kugira ngo umuti w'iki kibazo ushobore kuboneka kuri diaspora bafise umuti w'igitoro muri rusange ikibazo cy'igitoro n'ikibazo kiraba umurundi wese nikiraba diaspora nikiraba leta gusa kiraba umurundi wese ariko araja muri ya ngendo nshasha urazi ko turi mu rugamba rwo guhindura ingendo n'inyifato umurundi wese yamaze kwinjira mu 2040 na 2060 no kuvuga gwa rugendo tuganisha muri iyo myaka ibiri itandukanye uwo atamenye yuko ikibazo cyose gihanze igihugu kitaba kiraba leta kiraba umupatriote umurundi akunda igihugu ciwe vy'ukuri nikiraba umugambwe nikiraba amoko nikiraba intara nikira kuko gikora ku buzima bw'umwe wese mwico gihe rero tuca duhaguruka twese tukavuga tuti iki kibazo kiraturaba leta yarakoze ivyayo none diaspora nayo yakoze iki mbega uwundi murundi wewe yakoze iki naho rero mubwira nti twebwe twatumye ku mwiherero w'indongozi tuzi neza yuko hari ibibazo byinshi bihanze abarundi baba hanze bihanze diaspora bihanze n'uburundi bashaka dushobora kuvuga tuti nka diaspora dushize imitwe hamwe turashobora kugira ico duterereye naho rero mwo mwiherero twe tuzogira ico tuvuze ico kibazo uvuze ati none solution mwebwe mubona ari iyi reka ndeke kuvuga iyi wanje reka tuzotwiyumvira ati none aha nta solution yoshoboka kuri iki kintu mbega dukoze iki twe twaba dutereye nk'aba diaspora twebwe turizigere rero yuko nta minsi myinshi isigaye nitwava mu rya mwiherero uzobuhari tuzoba ariko turababwira tuti ku kibazo iki twiyumvira uko nka diaspora kandi aho sizoba ni Samuel tuzoba turi abarundi twese tuba hanze kandi twakoranye nk'indongozi kandi twaje tuzanye imitwaro yabo duserukira tuzanye imitwaro yabo kugira ngo tubitorere umuti ivyo dushoboye tubitorere umuti ivyo tudashoboye tubiherete ivyo tudashoboye tubona yuko bidakunda ko bishoboka dutange ivyiyumviro ngenderwako canke vyokorerwako kugira ngo hagire icyo koga kugira ibintu bifata inzira nabikubwiye yuko muri diaspora hari abantu b'incabwenge hari abantu bafise uburyo abo nabo rero tugiye hamwe turashobora kugira icyo dutanze nk'iciyumviro kandi twibaza ko coba icyumviro gishobora gukorerwako mu gihe coba caciye mu nzira vyategerezwa gucamo rero nuko kwisha ku cigitoro turabona ko ari kibazo amadevize turabona ko ari kibazo mugabo twe tugomba kuvuga nk'abanyepolitiki tugomba kuvuga nk'abatekinisi iyo tugomba kuvuga ngo dusigiririze tuvuge ngo tuje kuvuga nk'abanyepolitiki ko umunyepolitiki ni wakubwira ibintu atazogushira mu ngiro twe tugomba kuvuga nk'abantu b'abatekinisi b'abahinga nico bituma ngo mwihere tuzogira hazo harimo abantu b'abahinga ku kibazo cyose baturiko turaganira ariko kandi tukagomba kuvuga nk'abarundi bakunda igihugu cyabo nk'abapatriote bavuga bati iki kibazo nanje kirandaba dutore umuti tuwutorere hamwe dutange de proposition kugira ngo leta izikorereko kuko ndazi yuko leta iri kirabikorera ndazi ko yabikoze ndazi ko imigerageza mugabo twe tugomba ko habaho umuti udapfupfahaza habeho umuti ukiza ingwara burundu apana yuko tubona ikintu uno munsi caje ejo ntikirakamye nikize une fois pour toutes nimba kikamye gikame kuri bose ntikiboneke kuri baki hama kibonetse
kiboneke kuri bose bagikeneye. No kuvuga rero no kuvuga umuti udapfufahaza, umuti ukiza ingwara niwo twifuza ko utogwa. Mugabo kugira ushikwe ko habanza kubaho kugerageza. Naho rero umwe wese abari karagerageza, mwese ariko aragerageza, natwe turashobora kwiyumvira tuti uno muti tukagerageza twagera kuwutanga ugasanga ntukoze. Mugabo igihambaye nuko hariho ugushaka gukemura ikibazo kijanye n'igitoro muri leta. Twarabibonye ko hari gushaka rero twese bavuga ati none ko ibi vyari byashizwe ko iye havyankiye he. Aho rero twebwe muco gihe tuzobishijya nino duheze turabe tuti tubona ko umuti wotogwa woba uyu n'uyu, nk'abarundi bakunda igihugu cyabo baba mu mahanga kandi bagomba guterera. Ndabumva neza. Diaspora hasigaye umwanya muto kugira ngo ishobore guterera kugira ngo umuti w'igitoro uboneke. Je nibaza yuko twaratanguye guterera ku gatwe k'umwe wese. Mugabo ubu tugomba guterera rero nka diaspora. Apana nka Samuel, oya. Ubu tuzoterera nka diaspora. Nico tumana kubwene ivyo tuzovuga azoba ari diaspora ntazoba ari umuntu. Kuko twarabonye ibintu byinshi amanisiative y'abantu ngaha menshi. Kandi ni vyiza. Mugabo rero tugomba kuvuga tuti none reka tuje hamwe rero nka diaspora duterere iciyumviro. Nimba tuzobona yuko politike twoshiraho nka diaspora ariyo gushiraho ikigega cha diaspora kijejwe gukemura ico kibazo tugishire. Nimba tubona tuti nitwavuga tugaha intumbero ivyo tubona vyokogwa kubagwiza tunga abangaha lokale cyangwa kuri leta nabo nyene tubivuge. Ico gihe rero bizovana n'ivyo tubonye vyo umuti urama. Erega ni nkuko twosanga ata muti urama dushobora gutora mu mezi 2 cyangwa 6 cyangwa umwaka umwe hakarore. Tugasanga tuguma iwanga kino kibazo tukimaze mu igihe kinini, ugasanga tukimaze mu igihe nk'akarorero. Tubonye yuko ata muti ushobora gutorwa burundu, ushobora kuvuga tuti basi reka dusabe leta ko yorohereza iki niki mugabo kugira ngo habeho kuboneka kw'igitoro. Erega ndaguye nk'akarorero mu bihugu ibi iye turiko turavuga ry'igitoro muri Kenya vyarabayeho, mu Rwanda vyarabayeho, muri Ghana vyarabayeho, muri Senegal vyarabaye mu myaka ugiye kuraba iki kibazo tuba turimo. Sumuhero w'isi n'ibindi bihugu byarabibaye ngo mugabo hari ingingo zafashwe ruhasha zatumye igitoro kica kiboneka burundu. Ivyo rero natwe nitwe tuvuga tuti none kubera iki mu Burundi tutotora umuti burundu. Aho rero mw'ico gihe tuzobiganira n'ababijejwe nabo vyega mugabo tubereke tuti eraba hano vyagenze utu inyishu yatowe ni nimba umuti nk'akarorero ari uwo kuvuga tuti ababishoboye bose babikore bikogwe mugabo igitoro kiboneke. No kuvuga ico gihe rero ni ivyo tuzoshika ko nk'abarongozi tuzoheza tubishikirize leta mvyeyi leta nkozi hanyuma baheze barabe yuko vyo byumviro byokorerwa ko ariko twebwe nk'abarongozi batwatereye si ngombwa ko bazovyemera ivyo tuzobabwira mugabo igihamba nuko zoba twavuze ico twashitseko kigamije guterera mu gutora umuti w'ikibazo kihari. Hakantu murambona ngiye kuri stade avuga ngo twihesha agateka. Ubwo diaspora yonanirwa no guterera mu kigega miliyoni 200 ku kwezi z'amadolari. Iyo diaspora uri kuravuga d'abord yateza kubanza gukomera hama kugira ikomere ni leta ikomeza. Erega nta wikomeza umuntu baramukomeza urumva uragerageza ivyi wawe ugakora mugabo leta byashizemo uburyo n'abahinga baherekeza abo bantu kugira bazi na leta yo Burundi rero kugira ngo iyo diaspora ikomere ibi kintu cy'igihangange no kumva yuko iyo diaspora ishobora gukomera leta itayikomeje. Leta irayikomeze kavuga ati iki kintu twabonye yuko gishobora kuvamo ikintu gikomeye ku nyungu z'igihugu reka rero tugikomeze. Naho rero nshimwe umukuru w'igihugu avuga ati tuborohereze d'abord niba bafata nabi niba bari twanye mu kimunza nk'ivyo turabishima. Aho nakaco bita avantage na opportunité ishoboka kubera ko umukuru w'igihugu yamaze kuvuga abantu baca bumva yuko bafise ikibanza. Hama ikindi naco no gushira mu buryo rero ibi leta nyinshi zarabikoze ishira mu buryo mugabo twebwe tuvuga tuti turi mu nzira nziza kuko nta politique nationale de la diaspora yari hari itomoye. Ubu leta irikira bishiramwe inguvu biciye mu bushikiranganje bw'ubugendane y'Uburundi n'andi makungu bishigirwe kandi na OIM bariko baragerageza nakubwiye ko bateriye twamazemo iminsi hariho icizere yuko hamwe vyashitswe ko vyoja mu ngiro canke vyotegwa ku mukono nkuko vyasabwe canke vyipfuzwa n'aba diaspora na commission technique yari hari ico gihe
vyotanga uwundi musaruro. No kuvuga korohereza aba diaspora, kubafasha, kubakingira, gukingira inyungu zabo, kubona yuko ata mu diaspora acibwa mu iki gihugu, kubona yuko ibisuma byose tubifashe mpinga kubona abanyuruza amatungo y'aba diaspora bikika mu kiza bitwaje ibiti tukabafata mpiri, kuko twe diaspora tugiye kubikomeza. Bashi tugiye kubadoma kuri toki. Bashi sabo bantu bose bonone bigiye gukomera. Bigiye gukomera muri uwo mwiherero niho nkubwiye tuzobwiza zo twashitse. Tugomba guterera tukaja mu mbona kazoza y'igihugu, tugahindura ingendo byihuta ubunyena paneje panahigayeje. Ukicumva ubunyene imbona kazoza akaca yumva ati hageze ko duhindura ingendo, tube bashasha, tuve muri bwa buntu bwa kera bwatugize imbohe, twatugize abakene, twatumye twicana, byatumye turyana. Tuba abantu rero bajana n'isi ya none bagamije kuba bateye imbere, bakaba ari igihugu kivuga ngo kwisi nk'ibindi bihugu. Iki gihugu iki cy'Uburundi kirashobora kuvuga ngo umwanya muto cyane. Vyose ni mu maboko y'abarundi bose, leta, diaspora n'abikore twawe mu wese ahari hose akumva ati ndi nkingi imbona kazoza nta kindi. Ndabumva neza. Birakunda mu mwanya muto hamwe diaspora imwohagurukira rimwe n'abarundi bari ngaha bakabashigikira yuko dushika mu Burundi buteye imbere. Twarabitanguye tubirimwo turabikomeza. Ico dushima nuko wewe tuvyumva kumwe, wora amaze kuba umuntu wumva ikintu cyo kudasinzira, cyo tagumutura ingiga, murango umwanya wo gukora buri kurakora ivyo uravyumva. Hanyuma ubumwe niyo nkingi ya vyose, hanyuma ibikorwa rero ariko guhindura ingendo haba mu ndinganizo zose. Nukuvuga aho ugiye twavuga ati ibintu birapanze, ugiye hano ukavuga uti abantu barahindutse kabisa, ntibakiryana, ntibagipfa ubusa, ntibagipfa amoko, ntibagipfa imigambwe, bose barajwe ishinga n'iterambere, bose bavyuka bakora, ntibavyuka bavuga umuntu uherane ngo yarari inyama, ngo yarari imikeke, bakavyuka bavuga bati uno munsi my mission ico ndarashitseko nuko ninjiza 100, nuko nkora, nuko nubaka inzu, nuko mvomera umurima wanje, nuko nahirira inkwavu zanje. Bose bakavyuka bakora, ingurube zose bakavuga bati tuzahirire tuzikurikirane. No kuvuga ahaye Burundi nasanze tudahinduye ingendo, tukibera abanyepolitike bose bavuga ivyo badakora. Benshi aravuga ibintu adakora. Twe tugomba ko abantu bose bavuga ivyo baca bakora. Wabivuze tubibone, apana ko tuzogaruka ejo tukarondera vya bintu iyo vyagiye tukabibura. Kuko urumva no gufata ingingo ruhasha, nuko hatagarukanye ico bita discipline mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Umwene igihugu akamenya ati itegeko ni itegeko, ntonze ku murongo. Nubwo umuntu afise ingorane arabona yuko kugira ngo ashikirwe nuko aba mu rutonde. Umuntu agatonda nuko ico bita shene muri etazini naho uri umutegetsi umeze gute. Je nagiye muri MVD ico bita nkajya bavuga muri MVD ngaha sinzi hajya baronkera ama passport canke ibiki nk'akarori kuri PAF. Jewe nagiye nkaba uwa mbere nkatonda, naho woba uri umutegetsi umeze gute utonda hariya inyuma. First come first serve, uwaje ubwa mbere niwe bafasha. Muganga iwacu Burundi ubu yavuze nti omwe kajya kantu ko kwigisha abantu ati dutonze ntibona ko bica bigenda neza omwe, ariko kandi ikiga cyagaruka kigafasha. Nuko abantu bumva yuko guhindura ingendo nuko umuntu umufata nk'umuntu. Umuntu agenda n'amaguru n'uburenganzira bwiwe, umuntu agenda n'imodoka n'uburenganzira bwiwe. Muko kamenya uti nubwo bimeze uko haraho ntarenga. Naho rero turiko turavuga tuti ivyo guhindura ingendo n'inyifata ko ngaha mu Burundi umuntu ashobora kuwa mbere kwa muganga yatonze agwaye agatinda kanahapfira, abandi bose bakaza bakigwa kubera iki wakira abo bantu yakira uwiwabo no banzi. Nuko rero mu gihe turiko turavuga tuti tuhindura ingendo no kumenya urutonde mu bisata byose. Aho rero nta numwe rero ntavuga ngo jewe n'umutegetsi oya, ntavuga ngo jewe oya, ni urutonde ruraba umuntu wese. Mwariko muratubwira muti abanyepolitike bamwe hari igihe bavuga ibintu ntibabishitse, ariko tuyibuka mu gitogwa mwarashikirije ko muzokubaka inzu y'aba diaspora. Bego ababumvirije ubu muri ko muravuga aya majambo meza nkaya bashobora kuvuga bati
ushobora gutunga rumwe abandi zine zikagusigaramo. Urakoze cyane. Ivyo uvuze nivyo. Twebwe twaremeye kubaka inyubakwa nivyo. Kandi n'ubu turacavyemanga. Kandi n'ubu turashima abaduhaye amahera mu bihugu bitandukanye bashikanye kuri konte za diaspora kugira ngo iyo nyubakwa yubakwe. Twebwe nka diaspora nta kintu na kimwe twavuze twemeye tutazokora. Mugabo uko so aguhaye umwaka niko urya. Erega diaspora ntitwiga. Twebwe twarasavye rero iduhe ikibanza twubake kuva mu kwezi kw'icenda kugera uno munsi turarindiri ntiturahigwa ntituremererwa turarindiri none iyo nyubako twari kuyubakanye twebwe twari tuzi yuko ari tiktak ni ukuvuga tuti turasavye turaronse turubatse nivyo twari twiteze mugabo twarasavye turarindiriye mu kirundi rero bavuga bati uko so aguhaye umwaka niko urya igihe cyose bazoduha ikibanza n'ubu nyene bavuga bati turakibahaye ibuye rya mbere cari duka aho rero ushobora gufatwa nk'umubeshi kiyagiye navuga nti mu mezi 6 tuzoba twatanguye kubaka diaspora mufise amahera menshi nukuvuga mu ijambo rimwe twebwe abarundi baba hanze nka bose aho twagiye aho nagenda cyo mu bihugu bya 13 bose barumva umugambi dufise ama promesse menshi cyane arenga 2 miliyari twatumaze kugeraho tuvuga tuti ubu rero turarindiriye ko turonka ikibanza twebwe amahera batanze amahera ari kuri konti za diaspora turabishima kandi amahera yabo arahari nico bituma mwiherezo bigarukako mugabo twavuze tuti tugura ikibanza tuje gukora ibikorwa by'igihugu tuje kubaka inzu 1 miliyaridi 60 miliyoni 12 tugura ikibanza mu gihe umurundi ngaha tuzi ku gatwe kiwe ashobora kuronka amahekare 30 ahawe na leta twe twavuga tuti ni gute none diaspora twoza kwimena umutwe tugura ibibanza twe twarasavye leta rero kandi twasavye ibintu strategique bijanye n'ivyo dukeneye hanyuma hariho aho bagerageje kutwereka rimwe ico gihe tubona tuti umugambi n'ukunda sero yaho turiko turagerageza gukorera twebwe dusavye ngaha aye turabuko ari umugambi wacu ushoboka kandi iyo nyubako yubatse ni kuneza y'igihugu ubu rero utabizi umunyepolitike cyangwa undi muntu ashaka kuvuga ati byamunaniye mugo umuntu umutekenisi acavuga ati none inzu yubaka mu kirere none inzu yubaka aho bataguhaye twebwe rero nibaduha ikibanza twikorera twe n'ubu twe tuvuga tuti dushaka ibikorwa dukunda ibikorwa nibaduha ikibanza mugabo nabivuze turarindiriye niyo hagera bakavuga bati ha hantu mwasaba turahabahaye uwo munsi nyene gaye wewe nyene uzocuzana ikamera ucuraba ndakwerekeye ibikorwa ubwesha twatatagura tuce twubaka tuce ku muvuduko tugende kubera ko dufise promesse kandi aba diaspora benshi bari ready kubikora rero ntitwananiwe jewe rero navuze abanyepolitike n'aba diaspora kameme urumva ntucubigereranya uvuge abanyepolitike n'aba diaspora mugabo si bose mvuze si bose imvugo ngereranyo ni cyane imvugo yo gufatira mu kivunga muga si bose muga ibice byinshi ku banyepolitike umwese abagomba ingena ashika ku nyungu bamwe mugabo twebwe nk'aba diaspora ubu twe tuvuga tuti tuje no guteza imbere igihugu dushira ingufu cyane muri development na changement de mentalité cyo bitaguhindura ingendo n'inyifato ko turabahinga mu byo guhindura ingendo n'inyifato twe twarahinduye ingendo ko twaragenza amahanga twaragenza isi akatagurutse nikamenye yo bweze twaragiye mu bihugu n'amahanga twarabonye imico mibi ibihugu byaheze twarabonye kanatsi na Burundi buriko buraja mu nzira nziza ngo rero tugomba guhera aho nyene kuri yambo nakazoza rero twe tuyibone nimba yobonetse mu 2040 tubone basi mu 2030 tubone tuti hari ikintu gikoretse nivyo muriko muratubwiye turi mu gihe haro aba diaspora bari ku kivi bari kwararuka amafaranga ibujumbura tubashimire cyane baratuma amadovize mu Burundi aza ariko vyongeye hari abandi bari mu makaminuza turafise akarorero k'abana bamwe bahejeje amashure mu gihugu cya Maroc bakeneye guca master bakaronka amashure ariko hakabura yuko igihugu cemeza ati uyu turamuzi ama Maroc itangiye iyo bourse bega ayo makuru yabamaze kwashikira muriko mukora iki kugira ngo aba bana bafise amabakalorea n'andi ma diplome bashobore kuza gufasha Burundi mu myaka iza baradugije niveau d'étude yabo bageze ku ndoto zabo hama bafashe igihugu narijya
benshi bagiye ku mabursi. urakoze cyo muri Maroc ntacyo narinzi mugabo tubwira aba diaspora bose bati ugize ikibazo d'abord twiture turi diaspora idasinzira dukora 24 ni 77 ijana 15 ijana 15 77 ubusa twandikire message duhamagara tuca tukwishura ibyo ntavyo tuzi nkico kica kimbabaza ko ni ikintu gito cyane kurokonesa umurundi ko umuntu ari umurundi akeneye ubufasha ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose kandi nibaza ko na leta itoreka gukora mu gihe bikozwe mu nzira nziza mugabo wikuye ku Burundi ukiyambura Uburundi bwawe ntiwiyegereza abarundi ntiwiyegereza inzego z'igihugu ntiwiyegereza n'inzego za diaspora nta kundi uca wangara ukamangara bitogushitse ni vyiza yuko umuntu wese yiga kubana n'abantu agize ikibazo ya ambassadeur ngo ntiyabafasha na kimwe abo we rero nibatwitura ivyo bibazo turabizi bimwe byaho usanga abantu badakora ivyo bateza gukora ariko twe nka diaspora nico tujejwe guserukira abarundi ba mahanga no kubavugira tujejwe kandi no kudomako abantu ba mahanga bibisuma ko nabo barimo harabazi Burundi bahagenda bivya abantu abo nabo nyene turabarondera tubarondeza intoki ati wowe ko ratwambika urubwa wagiye ufata hotel urayiba mugenda utarisha nta soni abo we nabo nyene tukabazana tuti ingo muri hesha kura kuri hanyuma n'abari mu Burundi rero tukavuga tuti turabaserukira mu Burundi mu gihe bagize ibibazo nk'ubu dufise abarundi benshi bagize ibibazo mugabo benshi biramaze gutora umuti hariho benshi rero ibibazo byabo ari binini aho twavuze tuti nta ndi umurongozi ndo umwe ntavyo mushobora reka tuje mu mwiherero twitore umuti ico kibazo rero ni gishasha turiteguye guterera no gufasha umurundi wese agomba kwiteza imbere mu vy'ubumenyi mu vy'intero zazo zose kuko ateye imbere twaduteye imbere diaspora naho duhagaze turamaze gutahura neza yuko umurundi akize si wakize abakize umuryango n'igihugu ivyo we abantu ifoko babimenya byo bimwe birirwa barirukana ko barogana bahana amashano bamenye yuko burya n'ubujiji n'ubugugu n'ugutasi abantu baba barasirimuka niba barahinduka ngo ucafu uri mu mutwe bavemo umurundi ateye imbere ni uteye imbere ni mwene banya bateye imbere n'abana bawe ni kazoza kawe nakigihugu ivyo ifoko tubimenya rero kuduza abi wacu bize turimo kuduza nico tuma ibi vy'impano urumva ko tugomba tangura kuvyerekana karorero tubivuge tubikore tugomba kuduza abi wacu bagere aho baba ba star hama bagaruke badutore nato niyo mission dufise nivyo turi mu gihe muriko mwaje mu yindi shusho muzana ikintu nibaza ko kiraba cyane ugwaruka ime yo kudushikiriza imigambi myinshi ubu mwaje gushigikira imana mbega kubera iki kuza mwihiganwa iryo higanwa diaspora idasinzira yagiyumviriye gute rizofasha iki abarundi ba mu gihugu n'abahanze y'igihugu urakoze ubwa mbere abadukurikirana bose ndababwire yuko ubu tugeze ku bantu amajana 4 bamaze kwiyandikisha bamaze kwiyandikisha ngo bitabire higanwa inkingi zimbona kazoza abariko baradukurikirana rero batariyandikisha ntibatanga ubushimo ni bwiza cyane kandi diaspora twiyemeje kubakompanya kubaherekeza kubashikana ahantu bavuga bati nabaye inkingi koko urumva ubu tuvuga ko ari inkingi muga tugomba ko bavuga ati ndi inkingi koko ntiyari indoto narabibayemwo narabibonye biyandikishe rero ni 7 naka message gusa nitwa naka ngomba guhiganwa muri iki gisata bikaba biheze hama twacuja ku rutonde twatangura kwitegura twiyumviriye gure kwera iki higanwa kubera iki inkingi zimbona kazoza ubwa mbere nuko leta y'u Burundi yashizeho imbona kazoza 2040 na 60 bavuga ngo 2040 Urundi buzoba kugifasha 2060 buzoba ari gihangaye guteye imbere utunze n'ibindi bihugu donc niyo politique ya diaspora ya vision y'igihugu bati muri 2040 nta murundi azaba kicicwa n'inzara nta murundi azaba kigenda mu groupe ko basi tubona bose bambaye uturato tubona abantu bose basi baramaze gusirimuka rero ata muntu agifise inyifato y'agakoko ata muntu ava hariya agashika yicurundi ata muntu ava hariya agashika aparanganya imirongo abari batonze ati je ndakomeye jewe ndimbe je murandi mu bihumbi 140 bavuga bati tugomba yuko abantu bose tutazobona yuko ufise imodoka nziza mu Burundi ari we muntu akomeye babona ati no ufise gato araba hagera akomeye n'ugenda mu groupe yeko nta uzoba kiha n'ugenda ku maguru urumva avuga ko mu groupe yeko nta uzoba kiha mu ugenda ku maguru ugenda n'amaguru agira gateka abone ko ari umuntu
ntibabone yuko abagenda n'amaguru ari abakene. Urumva mu mutwe iwacu muri tuzi yuko umuntu agenda n'amaguru hari umukene. Ibihugu biteye imbere suko nukuvuga tugomba iyo haturago turahashaka kugira tuhashike. Leta y'u Burundi twavuze tutireka tuyifashe gute. Leta y'u Burundi yagize vraiment politique nziza n'imbono nziza pe n'igihugu cy'u Burundi mu patriote wese byarabishigikiye. Mugabo tuvuga tuti hari ikintu leta y'u Burundi tarashira. Twereka tuyifashe rero duterere none nkonda kubaze gaye kuva bavuze imbona kazoza y'igihugu 2040 hari ahantu naho murabona kuvuye kuri ayo poro gatembera igihugu cyose handitse imbona kazoza y'igihugu 2050 icapa haraho urabibona no marume ikintu ciza cyose cyateza kuja ahabona abantu bose bakakibona bavyutse bakakibona bakagihonyorako bavuga bati ni sawa nkuko urabona ndi muri Rise and Shine urabona aye niho bariko baradutegurira evenement zo evenement zose naguye yuko umuhinga wo kuzitegura ku rwego rero professionnel zino manzi zozibona ko zitandukanye n'izindi manzi. Ndamushimira cyane umuhinga Rise and Shine ego nibo turiko turakorana gutegura izo manza zose uko ari zine mwere w'indongozi East Africa Diaspora Summit Diaspora Homecoming 2025 hamwe n'ibinkingi zimona kazoza. Si ibintu rero vy'umufyino twafashe mezo kugira ngo badutegure ibintu neza ku rwego ushimishije. Bisigura iki rero? Twa tugomba yuko bitaba indoto tubibone. Urazi kuvuga yuko muri 2040 Uburundi buzoba buteye imbere gose. Mugabo akaba atanumwe agomba kubona ivyo bintu. Nukuvuga akaguma ari indoto. Ngaho mari twe tugomba tuti mbega aha twokwakwanya mu myaka 10 kweri nitwobibona ivyo bintu bunyene twokwakwanya mu myaka 5 nitwobibona. Tuvuga tuti rero twebwe rero kugira ngo bijya bintu bishoboke nuko haba hariho umuntu ameze nk'umuntu azariyutsa azaravuga ati imbona kazoza itubwira uko hinduka heba ubusuma heba ubunyonyezi reka kugigiturire reka kunyotora amatungo y'igihugu tonda ku kazi ku mwanya reka guhemba utakoze bijya byose herabe umuntu aguma yamama ivyo navyo nuruhara rw'umurundi wese akunda igihugu ciwe kuko n'umugambi twese dushaka nta numwe atagomba kubona bijya bintu byatubaye. Umuntu rero avuga ati jewe ndi umupatriote ndakunda igihugu canje. Twavuze tuti ijya vision ntishoboka atankingi zihari. No kuvuga hari inkingi zanditse ga mu gitabo hajya mu gitabo ari inkingi zitanu les 5 piliers hakabamo rero n'ingingo 20 na zibiri no kuvuga urumva ni vyanditse mugabo normalement ikintu cyose kugira ngo kibeho kigira inkingi vision nkijya igira umuntu inkingi ninda fashe ga kugira ngo ntigitibuke kuko urumva kubera akazi kenshi leta yashobora kuremerwa afite akazi kenshi ugasanga kubera ibibazo by'igihugu ari byinshi ugasanga imbona kazoza bose ntibari ko barabivugako ukatuvuga ati natwe twe dukunda igihugu reka tubinkingi sivyo dugume dufashe nibikoroke bigume biboneka imbona kazoza iguma iri mu kirere kugira umuntu atiriganye ati wahemutse wowe uracari mu buja va mu buja vayo twe tugeze muri iki gihe uracari mu bintu by'abantu bataramenya isigeze rabiyo tugeze ngo dusubiza inyuma kugira ngo tuvuge tuti wowe umwansi w'igihugu rero wewe uri umwansi w'igihugu kubera imbona kazoza y'igihugu iyo turiko turaja wowe umudukwe gudusubiza inyuma ugu mugi biturira wewe umugira kamwana wa mama mu gucimanza wa mucyamanza wewe tugomba tugutome ku rutoki twavuga tuti hari umuntu agisibije uwo twita umumenja rero akabumumenja kubera ko atereka jana n'abandi mu mbona kazoza aho muri ico gihe rero ntizorabona umunyamugambwe ngo uri ku butegetsi ntizorabona umunyamugambwe ngo utatsinze amatora ntizoraba ngo umunyamugambwe ngo umunyadini kanaka ntizoraba moko ntizoraba ngo umupolisi cyangwa umusirikare ntizoraba ngo umujyana n'umukoronere ntituzoraba ngo umukuru w'igihugu tuvuga tuti twese hano rero ni urugamba ruturaba twese ko dushika kuri yambona kazoza mukuru w'igihugu cyacu amategeko ya naya yahunyanzwe ibi biradusubije inyuma imyaka yindi 10 twatugeze urugendo rw'imyaka 2
tuciye dusubira inyuma imyaka 10 kubera ko habayeho guhonyanga ibwirizwa shingiro, habayeho guhonyanga gw'amateka agenga igihugu n'amabwiriza, agateka kazi na muntu, kwishira no kwizana, ubumwe, guhindura ingendo. Ibi rero nivyo tugomba kumva. Twe twavuze tuti rero leta reka twitere, twe nk'aba diaspora turababara cyane tubanye ingene ibintu bihugu biteye imbere, turabana ingene ahantu hose tuba abantu usanga ibintu bitumbereye, usanga abantu barafite ubuzima. None kubera iki wacu naho kuri igihugu rero yavuze neza ati imbona kazoza, uburundi bati imbona kazoza, abanyamigambwe bose bati imbona kazoza, aba diaspora bati imbona kazoza, umwene gihugu yikorera utwi imbona kazoza, umurimyi imbona kazoza. Ati rero kugira ngo ibintu bishoboke twese ubu uyu mwasi wacu n'uyu, no kuvuga mu ico gihe tuca tujana mu mbona kazoza turi kumwe. Kugira bishoboke rero twatanguye mu higanwa kugira ngo byinjire mu mitima n'imisokoro y'abarundi bose, abanyamigambwe bose, abategetsi bose bumve yuko imbona kazoza ari cyo kintu twese ubu kituraje ishinga ko tubona ibyo bintu twabishitseko. Kugira tubishike ko rero tubanza kubimenya d'abord, tubanza kumenya inyungu zavyo, akarusho kavyo, ico vyomarira wewe na jewe n'umuryango wawe, ico vyomarira igihugu. Nivyo rero tuvuga tuti twateguye ihiganwa inkingi z'imbona kazoza ubwa mbere kugira ngo abanyempano abazi gucapa baducapire yambona kazoza rero. Wewe uvyutse ejo uri kuragenda mu gisagara ca Bujumbura bigatubona handitse ko ibintu by'abantu babiri batatu, tubona ikintu cy'igihugu global. Wa mwana zo wa mbere, wa mukobwa, wa mufasoni, wa mugabo, wa mushinga ntahe yancabwenge yarushije abandi mu byo gucapa, izo yaba ya mbere. Tuvuge tuti ngiki kintu cyashapwe muri ya competition imbona kazoza 2020 iraba ingene bayicatse kubera abahinga bazi kwicapa bayitahuye. Tuce tukora ibishoboka ico kintu kibe citegereza, baririmbe abanyavyese babikore, hanyuma abadutwenze kameme nitwoshika muri 2040 tudatwenga, nitwojinyika gose nawe ngo tugere hariya tudatwenga, twoshika twagwaye mu mutwe, twoca turasaza kare, twoca dusaza, turatwenga. Dukeneye abakomedi abantu bavuga bati raba ate wa muntu nuza tarahinduka wa mumenza kigigiturire wa muntu biciye mu gutwenza nkina nkebura kamene, bavuga bati raba wa muntu akirota kwica abandi. Sinzi ko vyumvikana. Donc biciye mu gukeba kubumva ivyo, iyo stabilité politique uko kuva aho turi tukaja handi bihera ngaha. Nibihera kubivuga, nibihera ku mahera menshi, nibihera kufisa amahera, nibihera kufisa imodoka nziza, nibihera kubura umutegetsi. No, twese atari mwavuyemwo, twese wera ku muto ugera kuri mukuru, kuva ku muto ugera aho twari igihugu, twese duhamagarirwa guhindura ingendo n'inyifa. Nivyo iyo mbona kazoza tubarira, kuko yaba twarashitseyo iyo mbona kazoza ntiyari kuza. Nukuvuga kiya nikira nicitegerezo kidubwira ati raba ubu turi ngaha, erega tugomba gushika hariya tutarashika, hari ivyo dutegerezwa gukora. Rero imbona kazoza ije kubwira abantu ati komeza urugendo, nimudebukigwe tugende mpaka dushike. Imbona kazoza rero event ni ikintu uzoguma kiba buri mwaka. Uyu mwaka rero abahiganwa bazohiganwa bakebura, bazohiganwa bigisha, kugira ngo utarazi imbona kazoza ishari ico acumve, akimenye, agisonere, acubahe, agiharanire. Rero kugiharanira nico gikomeye. Inkingi avuga ati je nemeye kuba inkingi, je nemeye nanje ko mu bantu bagumije kino kintu umuntu azoza, kuko erega hari ikintu kwiye kumenya, ikintu cyose ciza kirafisa abakigwanya. Mbega urazi yuko ijya nkingi z'imbona kazoza iyi vision hari abantu batagomba ko tugerayo, hari abantu bavuga bati jewe nico ngomba kugerayo ndumwe ko je nashitseyo kera, narabayeho neza, mereho neza, ndatunze, ndatunganiwe, abo bandi birabasha. Hari abantu bameze uko, abo rero nibo tuvuga tuti abantu barwanya imbona kazoza. Habeho n'abandi bababwira bati murahumba turashika tu. Inkingi ziriho mu ntara zose, ugwaruka gwahagurutse, tugomba guhindura ingendo n'inyifato, tugomba ko abantu bagira indero, bagire discipline, twubahane, dusonerane, nta wanja nta wangura, ntitubane nk'ibikoko,
tubane nk'abantu bafite urutonde kuko Imana yaduhaye ubwenge. Iyo vision rero ni ikintu nkoramutima. Nisho twavuze tuti rero reka turondere inkingi zimbona kazoza. Nk'ubu tugomba abantu batanu mu Roveseti bazaba babaye inkingi zimbona kazoza, babaye ibihangange mu kwerekana ko banyotewe ko dushika kujya mbona kazoza, mu kwerekana ko bagiye kurwanya wese atari mu nzira y'igihugu. Inzira y'igihugu igamije kubona Burundi buteye imbere kuko Imana yaduhaye byose. Twero nk'aba diaspora kubera ko tuvuga tuti nukuri byose turabifise pe, nta kimana itaduhaye nukuri kw'Imana. Iyo dusenze twese tuvuga ati Mana turagushima ko waduhaye Burundi bwiza, harimo atasenga avuga duse tuvuga ati Mana turakenguruka yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Sivyo tuvuga yego. None amata n'ubuki rero bibura gute? Bibura gute kugira habeho abanywa amata abandi bayabure, abanywa ubuki abandi ntibaburonke, bamwe bakagira isosa abandi bakangururaza, bamwe bakanwa icyayi kirimo isukari abandi bakanywa amazi. Kubera iki? Kw'Imana yaduhaye byose tubifise, kandi hanze naho turi tubona ingene ibihugu byateye imbere mu mwanya muto cyane gose. Bisigura ngo duhindura ingendo mu masegonda gusa gato. Leta ihindura ingendo ucuraba igice gikuba. Ubu nyene abarundi duhindura ingendo ucuraba ibisuma tubifata. Twe tuvuga tuti muri leta rero twebwe tuvuze tuti tuwaye inkingi zimbona kazoza. Nibitse ko turavuga twebwe leta zoyifatira ibisuma. Twabwiye ati leta ngo uyu muntu yadusubije inyuma yindi myaka 10 dufashe shira mu butungane. Ibi ivyari bigenewe intara yose byagiye mu mufuko w'umuntu cyangwa kagwi k'abantu. Abantu bagumye bagwaye imvunja kwera abantu batandatu bane. Abantu ntibavyibuha ntibagira amagara meza, baragwara bagahwera kwera abantu. Aba bantu n'ukuri bashire ku murongo kuko urumva twebwe tugomba kwico bita kudoma ku rutoke. Rege inkinzi mbona kazoza turarabana. Hawe kaganisha ndakura bati mbega ivyo uri kurakora muri iki kiganiro n'ibiganiro ugira ndaraba uri mu nzira y'inkingi zimbona kazoza canke yabagomba gusenyura inkingi zimbona kazoza. Cyandaba nk'ivyo uvuga n'ivyo ukora. Ngashaka umuntu ari mu bantu badusubiza inyuma canke badufasha. Majambo make iyo evenement tuzanye vraiment ni evenement ije gukontribua cyane kumbona kazoza y'igihugu, kugira abantu bose bahindura ingendo. Kandi twe tuzozana n'abahinga biciye muri diaspora, twebwe nyene twigishe, duhanure, duterere uko dushoboye kugira ngo tubone yuko umurundi wese yatahuye yuko inyungu y'umuntu umwe irutwa n'iyakagwi k'abantu. Inyungu y'akagwi k'abantu irutwa n'iy'umugwi w'abantu. Inyungu y'ishengero y'abantu irutwa n'inyungu y'igihugu. Inyungu y'umugambwe irutwa n'inyungu y'igihugu. Inyungu y'ubutegetsi canke y'abantu bavuga bati twebwe nitwe dutwara duha abategetsi zirutwa n'inyungu zacu twese rusange turi hamwe twese. Kubera ko nibigiye bavuga ngo tugiye hamwe twese birashoboka. Na rero tuvuga tuti nukuri ico nyene tugiye hamwe rero tugomba ko tukibona rero tugiye hamwe tuciye muri binyene vya vision. Tuvuge tuti none twarabaye abantu bameze ku myaka yose, ubuye tugeze ngaha turiko tugenda haye kugira dushikeyo. Turagenda twubitsinda canke turagenda duhagaze canke turagenda dusoboka canke turagenda twiruka. Ifoko twumvikana ingene dushikayo rero. Iyo mbona kazoza kugira dushikeyo rero tutegerezwa kuraba ingene tuzobabwira tuti kugira dushikeyo ikiye gihagarare, kugira dushikeyo iki gihagarare, kiriya naco nikize kugira dushike ahandi twifuza gushika. Rero nibaza ko iyo mbona kazoza vraiment izofasha cyane gose mu iterambere ry'igihugu, mu guterera. Uno mwaka tuduhiganishije impano, mu mwaka uza tuzohiganisha ikindi kintu. Mugabo vyose bigamije mu kwigisha, guhanura kugira ngo twese duhinduke, tube bashasha mu mutwe, dukorera igihugu cacu tutaravye ugitwara. Kuko ingorane abantu bagira bavuga ngo uko atwara ngo jewe ntaco nokora. None gasha yo cahaguma imyaka yose wo cureka gukora ko twebwe ikituragishinga si utwara. Ikituragishinga nuko utwara wese agira kuri principe z'igihugu, atari izi wiwe, atari iza akavuga bati hariho ikintu cy'igihugu twese duteza gukorera akazi. Majambo make n'ivyo tugiye kumbona kaza twavuga ibintu byinshi cyane.
kandi tuvuze tugiye mu byo guhindura ingendo n'inyifato n'inyigisho twese najewe hari byo nteza guhindura naje ndiko navuga hayi urumva nzokerera abantu baza bambwiye ati wesha Samuel ivyo bintu uri kuragira hindura ibi iyi rero na egarashe nzokerera abantu kuko urumva umuntu ntiyimenya umugabagirwa n'abagabo tugomba rero ko abantu bose mu gihugu cy'ubundi bavuga bati je ndemeye ko umushinga ntaye je ndemeye ko umushinga ntaye vraiment ndavuye mu buntu naho ramubwubwa je ndabaye umushinga ntaye pe ndemeye ko umushinga ntaye ngiye kuvuga ibiroranye bikiza abantu bikiza basi atemeye ko umushinga navuga ati je ndemeye gukizwa je ndemeye kurokoka je mu mugwi w'abantu barokotse bazobona ijuru sivyo kuko urumva hari igihe mvuga ati jewe nariyemeje jewe nzokora icyaha mugabo basi twe tubana abantu baguma bakora ibintu ntabushinga nawe tubabonamwe yuko ukora ibintu binyuranye n'ishaka ry'Imana mugabo basi uvuga uti ndagomba kubona Imana ndagomba kubona ijuru ndemeye gukizwa ndarokotse aho rero abakozi b'Imana nabo nyene tuzokorana cyane bazodufasha nabo nyene n'abandi abakozi b'Imana nabo nyene batavuga ibiroranye nabo nyene cyo tuvuga ati namwebwe rero bashaho hari igihe muzimiza benshi kuko muzimije benshi naho nyene kishaka ibikibazo kugira ngo twese tuje ku murongo umwe twumve yuko vraiment tuteza kuba abantu baroranye kandi batunganye ndagushimire cyane nyakuba wa Samuel wakoze kugira ngo dushike kumbona kazoza birarengeye yuko igikoranya abarundi ari gukubita umusuma dukwiye kurangwa no guhindura ingendo n'ibindi byinshi mwumviye ngaha mu kiganiro kuri mikro yari jewe nyene juste gari nyuma kamera yari umusaza niharamba Burundi niharamba abarundi niharamba Imana yo yashizeho Burundi idushikane no kumbona kazoza bye bye chance la vista niharambe na diaspora ula ushuru mushuru hushura none